radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uba uriko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ni radio nderagakura ni gihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 30 n'umwanya wahariwe amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayo tugira duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba ugwaruka ruri mu Burundi guhamagarira ugwaruka ruri hanze kuzana intererano yago kugira ifashe mu gutunganya imigambi y'iterambere. Ivyo akaba yabivugiye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu mu birori vy'ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu rikaba ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ugwaruka. Inama nshikiranganje yakoranye mu ndwi irangiye yarize kandi iremeza ubwandiko rujanye n'ishingwa ry'igiciro cikawa idatonoye muri uyu mwaka wa 2023 ushira 2024. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye akamenyesha ko inama nshikiranganje yasavye gusubiramwo ibiharuro kuva kwirimwa ry'ikawa gushika kwishoka ryayo kugira umurimyi agurigwe ku giciro gishimishije. Nayo ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije kuri wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uruganda rw'ihiganwa hayanishagurisha rihuza abashakashatsi n'abahingura bakoresheje ivyavuye mu bushakashatsi bo mu ntara za Makamba, Rutana, Bururi na Rumonge. Murano makuru twabibateguriye mu kanyisase Idonido Kaze. Evariste Ndayishimiye asaba ugwaruka ruri mu Burundi guhamagarira ugwaruka ruri hanze kuzana intererano yago kugira ifashe mu gutunganya imigambi y'iterambere. Yabivugiye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu mu birori vy'ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu rikaba ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ugwaruka. Agahamagarira kandi n'abakozi ba leta kurima no korora kijambere kugira bagwiza umwimbu. Ni inkuru ya Alois Ndayisaba. Mwijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye ugwaruka ku kuntu ruriko ruritunganiriza imigambi aca mbere guhamagarira urundi gwaruka ruri mu mahanga guterera mu iterambere ry'igihugu. Mwebwe abajene musansibirize abajene bose muri diaspora, nta numwe adafise ku gisekuru, arungika idolari rimwe arungika kabiri. Mugatubone nk'ubu mwebwe abajene muri payeje murashobora kuvuga muti kuguruye konti umujene wese muri diaspora azatanga idolari rimwe ku kwezi. Murabe ingene bashobora kubafasha mwese gutera imbere, kuko idolari rimwe umujene atanze wo muri diaspora rirafise ico rivuga. Basansibiriza abajene mugire site de la jeunesse burundaise, kuko ibi ndiko ndababwira Afrika yose ubu iriko iraraba mwebwe. Tubikore uko kugira ngo abandi bajene bo muri Afrika bazoca baraba akarorero ku Burundi nabo bace babigira iwabo. None muzoshobora kumobiriza abo muri Afrika mwananiwe n'abajene Burunde bari hanze. Ayeje bahasi mupange umugambi ku buryo babona ko amahera y'abadatakaye ari iwabo. Hamwe iyo batashe muri vacances bagacavuga bati tuje kuraba wa mugambi wacu, gushika muzosanga hari umugambi mu ntara zose z'u Burundi washigikiwe n'abajene bo muri diaspora. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yanamenyesheje ko kuva ubu atamuntu azohabwa amabanga n'umukuru w'igihugu atabanje kwerekana ivyo arangurira yavuka biteza imbere umutumba. Akaba yagize ati intumbero yanje nuko atamuntu numwe yosigara inyuma mwiterambere. Naho bavuga ngo umufonctionnaire ngo nta umugwiza atunga, ndababwiye umufonctionnaire agwiza umwimbu nta muntu arimwo azopfa ari umworo. Babaca inkokora kugira mugume muri aboro. Narabivuze n'ubu ndabisubiramo, umuntu yitwa indongozi mu gisata cy'igihugu azi yuko yashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu akaba atamugamba afise
afise wo kugwiza umwimbu iwabo amenye yuko iminsi yiwe iharuye bategereza kuza kugwiza umwimbu none amahera bahembwa bayakoresha iki nibaje kugwiza umwimbu iwabo aho bavuka kugira bigishe abataronse amahirwe yo kuja kw'ishuri ubu ajya amadekere muvuga babura amatari niho bari ubu nzobabwira ni umuntu yize ibi ameze uku hanyuma bamundungikira babura amatari mpeze ndamugene abajene rero mwebwe muriko bwikorera iterambere murahiriwe nimwe bazoca bandungikira kandi birakwiye kuko udashoboye kuronderera umuryango gutera imbere mbwira ingene woshobora gutunganya iterambere ry'igihugu ntibikunda mwomenya rero ko iryo huriro ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ugwaruka ku civugo kigira giti gwaruka duhindure ivyiyumviro twitegurire ejo hacu heza ku mugwa mukuru wa politike Gitega Aloys Ndayisaba ku radio Nderagakura. Aloys Ndayisaba urakenuye kuri iyo nkuru inama shikiranganje yakoranye mu ndwi irangiye yarize kandi iremeza urwandiko rujanye n'ishingwa ry'igiciro cikawa idatonoye muri uyu mwaka wa 2023 ushira wa 2024 umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye akamenyesha ko inama shikiranganje yasavye gusubiramwo ibiharuro kuva kwirima ry'ikawa gushika kwishoka ryayo kugira umurimyi agurirwe ku giciro gishimishije tumutege yombi. Ubwo rwandiko rusigura ivyakurikijwe mu gushinga igiciro c'ikawa idatonoye ku mahera y'amarundi angana 1200 ku kilo. Ico giciro cashinzwe hafatiwe ku bwiza bw'ikawa ingene igugwa i New York, ingene isumbasumbana mu bwiza ufatiye kugene igugwa i New York, uburyo isaba gushika yimbugwe, uburyo bukenegwa mu guteza imbere ico gisata, tagisi irihwa muri komine pero n'ingene idolari ry'abanyamerika rivunjwa mu mafaranga y'amarundi. Inama shikiranganje yihweje ubwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira: gusubiramwo ibiharuro kuva kwirimwa gikawa gushika kwishogwa ryayo kugira ngo umurimyi agurirwe ku giciro gishimishije. Hazoshigwaho umugizwe n'abaserukira ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi babiri, ubuserukira ubushikiranganje bw'ikiga ca leta umwe, ubuserukira ubushikiranganje bw'ubudandaji umwe, n'ubuserukira ibiro vy'umushikiranganje wa mbere azoba urongoye kugira ngo bakore ico gikorwa. Icegeranyo kizoshikirizwa umushikiranganje wa mbere kugira ngo acafata ingingo. Ivyo biharuro vyokogwa no ku bindi biterwa njabukamazi kugira ngo umurimyi ntahohotegwe. Gusubiramwo amategeko agenga odeka kuko mu bisanzwe ntiyokurikiranira hafi abakorera mu gisata c'ikawa ngo yongere ibe ariyo igura ikawa. Gukora icigwa kijanye no kuraba ingene odeka itunganijwe n'ingene ikora. Gukurikiranira hafi dosiye y'abashoye ikawa hanze y'igihugu hanyuma ntiberekane amahera mvamakungu bayidandaje. Gushinga ikiga kijeje kugumiza ku rugero rumwe ibiciro vy'ibiterwa njabukamazi na ivyo biciro vyogabanuka ku isoko mpuzamakungu. Gukora icigwa cerekeye idandazwa ry'ivyimburwa vyose kugira ngo umurimyi agurirwe ku giciro nyaco n'umuguzi ntazimbwe mu kugabanya abaranguzi benshi baja hagati y'umurimyi n'umuguzi. Gushira mu ikomini imwe yose iyegeranizo ry'ivyimburwa byo kudandazwa mu kurindira ko hubakwa inzu y'idandarizo y'ivyahinguwe n'amashirahamwe y'ugwaruka inyubakwa yitiriwe imico kama n'utugenegene yo biratiro y'ivyo bidandazwa gutyo wipfuza kubigura akabironka. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwavuye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako, kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka, uzoja kugwara kwaje. Rero ikintu nohanura indongozi, ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabase, nagenda abwire ko ijwi ry'abene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva, nkuko bariko barahezanyira Imana ihezanyira. Radio Nderagakura n'amakuru twabateguriye arabandanya. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uruganda rw'ihiganwa hayanisha gurisha rihuza abashakashatsi n'abahingura bakoresheje ivyavuye mu bushakashatsi bo mu ntara za Makamba, Rutana, Bururi na Rumonge. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama yatanguje icese ugo ruganda amenyesha ko arakaryo ko kumenyekanisha no guhiganisha ivyarondewe n'ivyahinguwe kugira igihugu gitera imbere. Eric Yarankunze.
Ugo ruganda rw'ihiganwa hayanishagurisha rwahuje abashakashatsi n'abahingura bakoresheje ivyavuye mu bushakashatsi kabaya akaryo kuri abo bahingura n'abagira ubushakashatsi ko kwerekana ibikorwa vyabo mu cigwa catanzwe n'umuyobozi mukuru w'ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikinganje bw'indero n'ubushakashatsi Claver Nijimbere kubijanye n'ibiharuro vy'ubushakashatsi no guhingura mu Burundi yamenyesheje ko kugera mu mwaka wa 2022 mu Burundi hari amahinguriro mato matagera ku 378 ashobora kuzokomera muri kazoza akaba amahinguriro manini akamenyesha ariko ko ayo mahinguriro aragizwa hanini n'abafisa amashuri make aho ibice 15 kwijana ngo bafise impapuro z'umutsindo za D7 canke A2 ibice 14 kwijana bakagira urupapuro rwa D6 mu gihe abafise urupapuro rw'igice ca mbere ca kaminuza bita baccalaureat bagera ku bice 7 kwijana. Ikindi kibazo ayo mahinguriro afise nkuko bimenyesha n'uwo muyobozi mukuru ajeje ubuhinga n'ubushakashatsi ngo n'ugukora batisunza amategeko aho ngo ibice 67 kwijana vyayo adandaza bitazwe n'ikigo kigenzura ubuziranenge BBN mu gihe ibice 23 kwijana vyayo ari afise uruhusha rw'ico kigo. Akavuga ko mu buyobozi bukuru bujejwe ubuhinga n'ubushakashatsi ngo babandanya babasaba gukora bisunza amategeko. Umunyamabanga ntayigazwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangira inama yatanguje icese urwo ruganda amenyesha ko rufise ihangiro ryo gufasha abahingura gukorana n'abashakashatsi kugira bakore bifise akanovera. Aba bari kubarerekana impano mu guhingura iki canke kiriya dushaka yuko bakoranye n'ibigo by'ubushakashatsi abanza bagakuraho ako kantu gahaze muco twokwita akanovera cico umuntu yakoze ako rero kanovera kugira kaboneke nuko abashakashatsi bashiramwo ukuboko. Akavuga ko gutunganya uruganda rw'ihiganwa nk'ubwo bifise akamaro kuko ngo abahinga bakoranye n'abashakashatsi bituma babona ivyo bokora kugira bazoshikaho bagira amahinguriro manini. Ibikorwa nk'ibi ni kirumara mu buzima bw'igihugu kuko ivyavuye mu bushakashatsi nivyo abariko barahingura bakorerako kugira bashobore gushiraho amahinguriro mato ayabaye ari azohava gatanga amahinguriro makuru azoshobora gufasha Burundi gutera imbere. Bamwe mu bitabiriye iryo hayanishwagurisha bahingura ibitandukanye barashimira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaritunganije kuko ngo bituma barahura ubwenge mu bijanye n'ivyo bakora bagatera kama Barundi ko gukunda ibihinguriwe mu Burundi kuko ngo navyo bifise akanovera. Iri higanwa twaryakiriye neza kuko twahuye n'abandi bavuye mu zindi ntara turabona ubuhinga abandi bafise bituma natwe bidutera inguvu yuko tutariko turakora twenyene bituma yuko natwe twokongereza inguvu nyabuna tugakora kugira tuje hamwe n'abandi. Igiye kutwungura ibintu bikomeye cyane no kurondera ubumenyi bundi bukomeye. Bona yuko no bahanura yuko bokunda ibintu vy'imico kama yiwacu mu Burundi tugakunda ibintu bihinguriwe ngaho iwacu. Ko naco mbona badusumbije abazungu. Muri higano turungukiraho ibindi byinshi kuko turabona abandi bagenzi bacu ivyo bakora hanyuma tukahigira n'ibindi tukamenya ngene tworyohora cyane gusumba ko twahora tubikora. Ugo ruganda rukaba rutegekanijwe kurangira kuri uyu wa gatanu abazoba berekanye ibintu vyiza bahingura canke bagize mu bushakashatsi gusumba abandi bakazohabwa ubushimwe n'impapuro z'iteka. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Eric yarankunze ku bwa radio Nderagakura. Eric nawe rakenuye mu gusozera ibikorwa by'uruganda rw'ihiganwa hayanishagurisha gwahuje abakora ubushakashatsi n'abahingura bakoresheje ivyavuye mu bushakashatsi ryatunganijwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana kuva kuri uyu wa kane batanu ba mbere muri buri mugwi bahawe ubushimwe n'urupapuro rw'iteka wa mbere akaba yaronse ibahasha ry'ibihumbi 600 wa kabiri aronka ibihumbi 550 wa gatatu aronka ibihumbi 500 wa kane aronka ibihumbi 450 mu gihe wa gatanu yaronse ibihumbi 400. Umuyobozi mukuru ajejwe ubuhinga n'ubushakashatsi Claver Nijimbere amenyesha ko icifuzo ari kuzohuza intara nyinshi muri kazoza agasaba abahiganywe kubandanya bitegurira ayandi mahiganwa iyo muri kazoza hamwe Burundi buzoserukirwa ku rugero rushimishije. Ikigega cyo gufatana mu nda c'abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Feste catunganije kuri wa gatanu inama ya bose isanzwe n'idasanzwe mu ntumbero yo kurabira hamwe uko ikigega cifashe. Urongo y'ugwego nshingwa ntwaro gw'ico kigega Augustin Ndayisenga yuguruye iyo nama akaba yamenyesheje ko ico kigega kigenda kiratera imbere kandi ko cashize mu ngiro ingingo zose zari zafashwe n'inama nk'iyo yo mu 2022. Iyo nkuru rero tukatuyikesha Rene Bizimana tukayizoyigaruka ko mu makuru yacu yejo.
Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bumenyesha ko atakiza ca Ebola canke Marburg cateye mu ntara ya Muyinga. Mu itangazo ryasohoye n'ubwo bushikiranganji kuri wa gatanu bumenyesha ko umunyeshuri w'imyaka 18 yakiriwe ku bitaro vy'akarere ka Giteranyi yari yafashwe adahwa acibwamwe amaraso akongera akava amaraso no mu mazuru yahavuye yitaba Imana agishikanwa muri ivyo bitaro. Iryo tangazo rero rikaba risozera risaba abene gihugu kubandanya bikingira ico kiza ca Marburg kimaze kwibonekeza mu gihugu ca Tanzania mu kukaraba amazi meza n'isabuni. Ano makuru arabandanya twabateguriye muri gwa rukurikirane rw'inama umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe uriko uragirisha mu indongozi zitandukanye n'abene gihugu mu ntara zigize igihugu kuri wa kane umugwi wari wagendeye intara ya Karusi. Bimwe mu bibazo abene gihugu babajije harimwo ikijanye no kumenya inkomoko y'amacakubiri y'amoko hamwe nuko abana bakoze ivyaha bazokurikiranwa n'ubutungane Gordien Gatogato. Abenegihugu bo mu ntara ya Karusi barabajije aho amacakubiri y'amoko yazananye. Kuri ico kibazo Patrick Pascal Ndikumana umwe mu bakomisere bagize umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi yishuye ko ayo macakubiri yatanguye mu mwaka w'1925. Amacakubiri yacu nyezina yo mu Burundi yatanguye ryari, reka mvuge ugwete rwashigwaho ati naka n'umuhutu naka n'umututsi 1925 mukumunani niho iryo tegeko ryasohoka. Par exemple ati kuvubu bafise inka nka 10 bazokwitwa abatutsi, abafise munsi uca wumva yuko baca baba barugondi hene. Aho byatanguye uko mu minsi yagiye irakurikira haciye haza yuko abahutu bari no mu ntwaro batangura kwigizwayo. Ukibazo kijanye no kumenya nimba abana babakoze ivyaha bazokurikiranwa n'ubutungane Patrick Pascal yishuye ko amategeko avuga ko umuntu ahanwa ku gatwe kiwe. Mu mategeko la responsabilité est individuelle personnelle. Na uvuze ko atawubazwa icyo atakoze ivyo birazo. Rero kubona jewe nozira ivyo umuvyeyi wanje yakoze mu mategeko ico nta kirimwo. Mugabo moralement muri jewe ndumva yuko hari akantu kanzibura. Ako kantu kanzibura nuko nje niyumva ko ndi muri urya mugwi w'abagiriwe nabi, muri urya mugwi w'abakoze nabi, nkaca niyumva ko nanje ndabifisemo uruhara. Nayo kubafise amakenga ko nibashira ahabona ivyabaye bazohava bakurikiranwa. Patrick Pascal Ndikumana avuga ko hari amategeko abakingira. Ngo amakenga afise kuvuga ivyo bazi neza. Hariho itegeko dufise ya protection des témoins. Kandi aho twaciye nta numwe arigera avuga ikintu ngo akurikiranwe. Nawe turumva sinzi ko ino hari uwo mwarumvise. Nawe jewe ndumva ariko nje nshira ko kintu kimwe ko naho tubandanya turiho iryo tegeko rya protection des témoins ririho. Urongoye Severe Pierre Claver Ndayicariye akaba yaribukije ko Severe ifise ubutumwa nyamukuru bwo kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi. Igecisa imwe z'ijoro n'iminota 50 no makuru arabandanya ibice 30% by'ibifungurwa abana bagaburirwa ku mashure bafungura n'ivyo vyonyene bigurirwa mu Burundi mu gihe byose byokuwe mu gihugu. Ivyo bikavugwa n'umuhanuzi mu buyobozi bujejwe kugaburira abana ku mashure mu bushikiranganje bw'indero Julien Butoyi hari mu nama yahuje abasanzwe bafatanya n'ubushikiranganje muri uwo mugambi yabaye kuri uyu wa gatanu. Julien Butoyi agahamagarira abarimyi kugwiza umwimbu ngo kuko isoko ihari. Ishiramwe PAM naryo rikaba ryiyemeje ko rigiye kuzaritanga ifu y'ibigori yongeremwo ivyunyunyu muri uwo mugambi. David Irakoze. Nkuko umuhanuzi mu buyobozi bw'umugambi w'ubushikiranganje bw'indero ujejwe kugaburira abana ku mashure Julien Butoyi abimenyesha ngo mu ntumbero nyamukuru y'uwo mugambi harimo guteza imbere uburimyi n'ikibano na cyane cyane abo mu gihugu hagati. Navyo ngo bibonekera ko ibifungurwa bikenerwa muri uwo mugambi abafashanya na leta ngo bategerezwa kubigurira mu gihugu hagati, ariko Butoyi akamenyesha ko ivyo bakeneye batabikwiza ngo kuko umwimbu ku isoko atari mwinshi. Agacahamagarira abarimyi kugwiza umwimbu ngo kuko isoko yoyo hari. Kavuga ko uwo mugambi usanzwe ufasha abana
barenga 656 bari ku mashuri 858 asanzwe ari mu makomine 41 atandukanye. Abitavye iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro babajije ibibazo bitari bike harimo iki kijanye n'ivyo bisunga kugira ishure rije muri uwo mugambi. Kuri ico Butoyi Julien akaba yishuye ko bimwe mu vyisungwa ari akarere abana baba baheba amashure cyane, umwimbo w'amanota muke canke akarere gakenye ibifungurwa cyane n'ibindi. Ku kibazo kijanye n'ifu y'ibigori yongewemo amavitamini shira hamwe gita imfungurwa ku isi riye gutanga kuri ayo mashure ko itazobangamira amagara y'abana. Kuri ico waserukiye PAME yavuze ko iyo fatangora nizotera ahubwo izotuma abana bagira amagara meza kuko kizobirimwe ingaburo umubiri ukeneye. Amenyesha ko kigenzura ubuziranenge BBN kiriko kirayisuzuma, akavuga ko mu ntango z'ukwezi kwa kane iyo fu ishobora kuba yemejwe n'ico kigo. Iyo fu bizohingurwa n'amashirahamwe nka Minorake y'Umuramvya, BFF na Unicom. Ikindi kibazo cyabajijwe nijanye nuko ababijejwe baba basuzuma neza ko fungurwa abana bahabwa tabazirononekara. Kuri ico Butoyi Julien umuhanuzi mu buyobozi bw'umugambi wo kugaburira abana ku mashure akaba yavuze ko bisuzumwa neza, aca yongera ko iyo hagize ibiba vyataye igihe baca babisubiza uwabibahaye kugira amagara y'abana akingirwe. Mukamenya ko umugambi wo kugaburira abana ku mashure uburi mu ntara zitanu, hakaba hagiye kujamwo Ruyigi mu kwezi kw'icenda na Makamba. David Rakoze urakenuye mu gusozera no makuru twabateguriye. Umuririmbyi w'umurundi Saidi Braza yarayitavye Imana mu ijoro ryo kuri wa 2023 rishira wa 2024 ntwarane, akaba yaragwariye mu bitaro Kira biri mu ntara ya Ngozi aho yarasanzwe aba ku myaka 48 afise yari yatanguye ivy'umuziki akiri muto afise imyaka 16, akaba yararirimbye indirimbo zakunzwe na benshi, aho twovuga nk'iyihayagiza ukwikukira kw'igihugu c'u Burundi yise urikukiye. Yari inararibonye mu muziki aho yaririmbye indirimbo zo gutsimbataza amahoro, izagateka kazi na muntu, iziterambere n'izindi. Bijanye no muririmbyi tubibaze Gabriel Bigirindavyi. Itariki ya mbere mu kwezi kwa Mukakaroni mu Burundi. Uwo n'umuririmbyi w'umurundi Saidi Braza yaririmba indirimbo zo mu giho wa reggae yasandavye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24 ntwarante umwaka wa 2023 asandabira mu bitaro Kira biri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Uwo muririmbyi yatangwa kuririmba mu mwaka wa 1990 afise imyaka 16 y'amavuka, akamenyekaniye ku ndirimbo nka burikukiye kuna kuvuzwa umunsi abarundi bahimbaza umunsi mukuru kwikukira n'igihe bibuka urupfu rw'umuganwa Ludovico Rwagasore. Yararirimbye n'ururimbo rwo guhamagarira abarundi kubana mu mahoro yise yameza amenyo. Zindirimbo yararirimbye ni nk'indirimbo kwakwanya, ndakeneye urukundo, ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibaza kimwiye mu bandi, ndakeneye twiganirira, wenda twiganirira. Ururimbo rwo guhamagarira abarundi bahunye muri guhanze guhunguka yise hunguka. Uririmbo bavuga y'abandi ayabo bakayicarako n'izindi. Uwo murinzi Saidi Braza rero akaba asandaje afise imyaka 48. Nino kuri yo nkuru mu waro makuru twabateguriye agarukiye nkabangengurukiye mwebwe mwese mwaduteze yo mpinda kengurukiye Nadia Nshimirimana tunyamajwi abashikira eri irumva nariko ndabashikiriza nkabanda bikebanuye.